nuko rero ego hama gogo nko kubona ko aradukurikirana bifuza kumenya gogo byatanguye gute umunsi wa mbere bikubako ko wavuze yuko byagufashe 2018 ego byatanguye gute? Ok, c'était en 2018, hari le 12 mars. Au munsi I will never sinzigera nibagira uwo munsi. J'étais en train de nako ndakora exam. Tiko gukora exam ejo gihe donc nyene ndapresenter urupapuro. Ndibuka nanti numero 4 bigimana Gloria ndabandanya byose ndashirako aho niga. Nyene ndandika question 1. Aho nyene mpeje kwandika. Nyene vision ya disparaître. Ndavuga ico gihe ndibuka niga niga seconde scientifique. Bako nasigaje umwaka umwe mpeze. Mba ndabaye ugenda namuga gamazi ariko mu mutwe je nkwanishiramo ko saba finir birahera byace bigenda gute umaze kuja kwa muganga bakubwiye yuko bambwiye ntarakimugwaye twe turabuze ikintu tugwaye ndivuza ndaja muri scanner ndaja kuri hospital turagenda SMCK turaduga ikibuye turagenda ama clinic atandukanye ya Bujumbura mbere ko atana gushika naho rero bamvuze nyene nguhitishamo fatiye imiti turaba ndaja ku neurologue kugira barabe basiko mu mutwe aba ari ikintu cokanguka cyo bacaragize ego birangiye nyene asase afuye birangiye asase afuye kandi nawe urakazi ndakunze kumva mu majire ngo byarangiye asase afuye tutonze dukordiyo nyene ego gogo nawe usanzwe uri umusazi vraiment ndumva warateranje n'ishure ndumva waragorana vraiment oya je nadoyene sinagorana naje nibiye bintu ubukumbuye kubona. Oh my god. Iyumvire neza ndazi ntibibuze. Ni byinshi. Ego ndakumbuye kwibona. Usa neza vraiment je nakuboneye uza neza. Ushaka kwibona. Ariko nubwo no kwibona ngira sinzasaba kwimagira. Naritira kameka kwishuri twari mu kwicana nabigisha tiro. Niwe waje imbere ukigisha. Ni waje imbere ukigisha abanyeshuri bagenzi bawe. Nabwo nabimurira kuri tableau. Wari karumwete kabisa. Urumva ndakumbuye kwibona muki ibintu nkumbuye aba ekarembe serious. Ndakumbuye kwibona. Cyo ni cyambere. Cyakabiri. Ndakumbuye uvyumve. Ego. Ndakumbuye kubona nakuze nkunda kuririmba kabisa. No ndakumbuye kubona abantu bari imbere. Wow. Ngiruka ndabaramutsa nohera ku murongo. Ico gihe nasi umuntu afasha mugabo wari umaze kuba nari maze kuba mezuko ndi musandirimbye mezuko rero umuntu nakundaga karakundana d'ailleurs imvaye yari mu diaspora nyene gogo arasarishije gogo arabivuze adayivuze nyene birabasha bagwa amahoro bravo aba rero ndabakunda ndabakunda reka na mikari bakabiza gogo Gloria mama magara gogo oya jenga ndaguye n'irindi zina aka Mr Vibe Mrs Vibe biriko nari nkasuye mana uragize ubuge oya mbabarire ndasabye ikigongwe Mrs Vibe okay ego akazina ndagushiye ya sikia mwingine fake no Bonjour la famille munkundire ndabaramutse nongera ndabifuriza umunsi mwiza nkukure mubizi nikagasore kishima kuri microphone. Today is another day. Today murabizi yo mumbonye ndabazanira ibintu bigiye bitandukanye. So uno munsi kumva meze guca nta vibe ndimwo kubera numwe mu bantu nifuje gukorana nawe numwe mu bantu uvuga yuko dukoranye ikiganiro nari mbikeneye kugira ngo nimba ari témoignage ashobora kugirira abakunzi ba Step Media n'abandi bose. Niyo mpamvu namubarondeye kugira dushoboye kuyaga byinshi nawe atubwire life abayemo atubwire ingene bimeze kuko kuri mwe bwo maze kumubona ngaha muri ko muramuraba no mu masanamu yiwacu murabona ku bantu muba musanzwe mumuzi sinshimye kuvuga amazina yiwe ariko araza ko byivugira nimba za kunkondera reka tubanze tumuhikaze. Gogo biri gute? Ni sawa umeze neza cyane gose ku mutima no ku mubiri nukuri hose ameze neza. Ego ariko mbabarire vraiment nagushize ku kazuba nagerageje kurondera ahantu ushobora gusa neza gusumba. It's okay. It means izuba ryo riza kungira neza. Ego vraiment uratagaza. Sanzwe ntese. Sanzwe utese. Nubwo ntabibona ibyo ndabizi. Ego umeze neza ariko cyane. Ariko nikindi kintu ngira nsaba nimbabazi kubera nibuka ndiko ndagusaba ikiganiro narakubajije ati gogo
nzogusange muhira canke nzokwereka aho tuza gukorera kwa metre muvayo we warankundira urambwira ati byiza kandi vraiment n'ukuri uri umuntu asanga mu buzima busanzwe uyaga neza je narashimye ingene uyaga vraiment really yego vraiment kuko numvise uratahura niko nobivuga niko biri mu buzima no gutahura yego kabisa gusa ndabona uranaberewe vraiment je ndabibona kirakoti ko wimboneye yego ariko rakoti banzero ramutse bakunzi ba Step Made ko ni jambere uje kuri Step Made yego is the first time uje kuri Step Made Step Made net Step Made net okay ndabara mukije mwese bizu umeze neza yego barashima ndabavugiye kabisa okay izina ryanje ni Bigirimana Gloire ego kabe ego ntiwawe ntanakimwe ni bon ndumwana umwe mu bana indwi mu wanje yibarutse ko dusigaye turi 6 umwe yaratashe kwa data mu ijuru ndumukristo nkunda Kristo ndamukunda cyane yego hama nkaba ndi umuririmvyi kadi wa gospel then nkaba ndumwe mu bafise ubumuga bwo kutabona ubwo mbona uko sindababona ariko Imana irababona ibyo ndayimaranye imyaka 7 byafashe 2018 hama ikindi naco nkaba ndi umucommerçante ibirato none uhora ubigenza gute sa uhora ubigenza gute umucommerçante w'ibirato ego ivyo onyene ni Imana ibifashamwe ubwo turaza kubishika ko iyo yego ego amagogo je kwanza nakunze ingene uboneka imbere ya kamera niryo rya mbere sukuvuga ibiki nibiki niryo rya mbere nkoze n'umukobwa novuga yo sinzi kuri umumama nturi umumama no ndacyari ku isoko urajari ku isoko kandi ndakuronderera umukiri oya oya ndi ku isoko ariko iri bloqué isoko iri bloqué imbuga ku gihe kanaka gogo uri umwe mu bantu novuga yuko nifuje yuko tuzokorana ikiganiro ariko uno munsi ukaba wankundi ndishimye cyane nawe wakoze kuntumira kubera hari benshi wari bukoresha ariko kabisa wowe wahise bukamamagara ego 5 egogo uno munsi nakurondeye kugira ngo dushobore kuyaga muri bimwe kuko rafopasi nabye ikiganiro cy'iwawe ca ndondera umwe mu bantu mu gipfana ko niwe yaciye ampana nimero y'iwawe ndavuga ati ndifuza umunsi umwe nzokuzanire kuba nzobazanira abakunzi ba Step Made gogo gogo ikintu cyatumye ndakurondera ni bimwe novuga yuko mu bumuga ugendana so biri mu bintu vuga yuko abantu benshi nitwa twifuza kubibamwo abantu benshi nka jewe naragize shock mu mutima muga ndavuga ati nta kundi uko biri kose hari impamvu byabaye hamagogo uri umwe mu bantu vuga yuko reka ndabivuge ndabidodorombere ko ndabivuge navuga yuko benshi bakunze kuvuga impumyi mugabo si byiza kubivuga ko bavuga ubumuga bw'amaso uhuru byakira gutega gogo kuko nk'ubu ndazi wowe byinshi urabyumva ariko nta bubasha ufise bwo kubibona okay just icambere abantu bavuga ngo impumyi kubera iyo terme twaguze twumva umuntu afise ubumuga bw'amaso bamutanga impumyi ariko siko biri umuntu n'umuntu afise ubumuga bw'amaso ni nk'uko umuntu ashaka kugira ubumuga bw'urundi rugingo rwari rwo rwose swat amaguru swat amaboko ou bien mu mutwe nko uvuga cyangwa umuntu agwaye afise ubumuga bwo mu mutwe acavuga ngo ngarasara no afise ubumuga bwo mu mutwe ariko kubera abantu ariko bamaze kuvyishiramwo turavyakira nka jewe samaferian umpamagaye ngo ni mu wowe wampumye it's okay ntango narakimwe byarabaye kuko je chondi ubumuga si abantu babona buri babona ku maso ariko je nzi yuko ubumuga buba mu mutwe w'umuntu kubera ino munsi hari umuntu akomeye umubwiye ati sanga ngaho atoza mugabo jewe ndavuga ati Imana je nubwo ndi muhira nico gituma abantu tubana avuga ati kashareka gogo ugera arabona mu zindi nzira shane kuko je ndakubura ndakoropa ndozi ivyombo ndateka ndamesura ndagorora ikintu cyose uziko sister yokora ubien wewe okora ariko nko kubana bakora dukurikirana bivanye n'ivyo bintu uvuze n'ukuri ndumwe mu bantu ntavyemeye ubigenza gute okay uzoze muhira okay I invite you ndakwemvise muhira ntuzoca uvyemera ko ndabikora urumva ikigano ca kabiri uzoze muhira kabisa ntegezwa kuza kabisa n'ubundi nivyo nari nkeneye mugabo wowe novuga yuko wankundiye kubera natwe bw'ama déplacement yaca tugora gose
oya en fait ni kubera ko sanzwe nk'ubu arashaka kumuhamagara umuntu ati gogo urafite turase dufera muri sidukana mbiri twi numero akampamagaye nkaca mfata bisi nkabangiye rero kubera ubu service yo gahunda yo kuja hin bon by the way je simba mba aux alentours ya ville ya Bujumbura simba muri ville ndamba ahantu tamugwete ndahakuna cyo nkunda kavuga ni kuvuga umuntu amamagaye juste ko naringiye mvuga ati ngiye mu Kamenge cyamvuga ati iyi nayo niyo nzira abatahazi turi 28 Novembre kabe gogo nko ku bantu bariko baradukurikirana barabona yuko urumwe mu bantu bavuga yuko wamaze kubitahura ko bibaho kandi ufite na vibe ikundusha n'ukuri ndayikorera kundusha vraiment none ndayikorera iyisi ndayitware iki kiganiro ndi muri ndiko ndacyumvira navuze ati vraiment mpava sanga narize mugabo umwe mu bantu no ubiriza iyisi iraremeye cyambere sivyo namba hari ikintu mporaga rara muri Bible yananditse ivyama vya mpemu yera kabesa harimo na kugirama harimo kwiza harimo amahoro harimo ubwenge ubwitonzi harimo kugira neza rani ivyo byose mporaga mbisaba Imana ariko icambere nambere amahoro yo mu mutima amahoro yo mu mutima yo araguta umutesa ugasa neza ukabyibuha bita utariye ukagira inzobo utisize mu korogo ukiri guhaza ugatetse nyene nuko rero ego hama gogo nko kubona ko aradukurikirana bifuza kumenya gogo byatanguye gute umunsi wa mbere bikubako ko wavuze yuko byagufashe 2018 ego byatanguye gute OK, c'était en 2018, hari le 12 mars. Au munsi I will never sinzigera nibagira uwo munsi. J'étais en train de nako ndakora examen. Tiko gukora examen ico gihe donc nyene ndapresenter urupapuro ndibuka nanti numero 4 bigimana Gloria ndabandanya byose ndashirako aho niga nyene ndandika question 1 aho nyene ntegereje kwandika nyene vision ya disparaître ndavuga ico gihe ndibuka niga niga seconde scientifique bako nasigaje umwaka umwe mpeze mba ndabaye ugenda namuga bw'amazi ariko mu mutwe je nkwa nishiramo ko ça va finir birahera mugabo byarangiye nyene yo impumyi iteye bavuga nibiki ndibagiye hari ikintu hari umugani bakunda gucira ngo ni impumyi mugabye karababaje wowe kivyumva kenshi ndazigira karababaje ku kantu niyo mpamvu nanje mu kiganiro iyo terme sinza kwikoresha gose kuko ndabizi yuko biragukorako it's okay nubwo wivuga cyane ari yakeje baranje nabwo mbikwemereye icyo gukoresha ntanagasha tukava hamagogo watubwiye yuko byatanguye uri mu ishure wiga seconde ego novuga yuko wewe mu mutwe wavuga ati biraza guhera byace bigenda gute umaze kuja kwa muganga bakubwiye yuko bambwiye ntarakimugwaye twe turabuze ikintu tugwaye ndivuza ndaja muri scanner ndaja kiri hospital turagenda SMCK turaduga ikibuye turagenda ama clinic atandukanye ya Bujumbura mbere ko atana gushika naho rero bamvuze nyene nguhitishamo fatiye imiti turaba ndaja ku neurologue kugira barabe basiko mu mutwe aba ari ikintu cokanguka coba cyaragize ego birangiye nyene asase afuye birangiye asase afuye kandi nawe urakazi ndakunze kumva mu majire ngo byarangiye asase afuye utonze dukordiyo nyene ariko gogo nawe usanzwe uri umusazi vraiment ndumva warateranje mu ishure ndumva waragorana vraiment oya je naidwaye sinagorana nashe biramaze gushikaho ugahura nk'abandi nk'abanyeshure mwigana ico gihe muri iyo periode barabaza gukurabaho je kora sinasuye kuba muhira ko byari mwibindi bintu ico bitala sociale ibyo rero nibivugwa mu gihugu yaciye mvaho naho ramba muhira cegenda kuba kwa tante kinama cyangwa mari zo 7 ans seni nari ndazimaje ariko ubu nasuye muhira nyene kwabona mtu nikabona mtu nshaka heba narasuye muhira rero ariko weekend kenshi mba ndo kwazisengera mu Kamenge kabisa guma wagiye kugira okay numvise ngusanzwe umuririmvyi gagogo ducishirize ko ego nsanzwe ndumuririmvyi ndasindimbo kuri YouTube nkagira Imana Gloria ari to dumozabarira ikineze ducishirize ko vraiment ndirimbo yiwawe ducishirize ko iyo ndirimbo yiwawe neza yawe narayibonye cyagiye nari mbabaye nacyo noidondora
Simfise aho nohera canke mana ngo jemerete. Wow, wamwita gogo jeje iryo ndarikunze. Ndayikunda cyane iyo ndirimbo. Ni wayiririmbye? Iyo nayiririmbye. Warufatiye kuki gagogo? Warufatiye kuki? Iyo ndirimbo nayiririmbye. Ico gihe nasi umuntu afasha. Muga wari umaze kuba nari maze kuba mezuko ndimo sandirimbye mezuko ariko umuntu nakundaga. Karakundana d'ailleurs. Mbaye yari mu diaspora nyene. Gogo arasarishije, gogo arabivuze. Ndabivuze nyene birabasha. Bagwa amahoro sha, bagwa amahoro. Bravo. Rero ndabakunda sha, ndabakunda. Reka nikari bakabiza. Hama nyene ico gihe. Le type nyene sinzi ibintu byabaye nyene azi sino jya en détail. Kabisa. Type carame. Yo, umutipa azicuza vraiment. Urumva maze kumpeba. Ayo naramugwaye. Naramugwaye. Nari mfise 58 kilo. Nakigaranye 43 kilo. Nakora cumi na bitabinga sinibuka ariko that's ko nakorose ibiro de fois nakorotse wiki kubera ko niyumvira biranka konja ariko nyuma cindaronka wandi rero apana umusheje no candonka umuntu afasha urumva ko nagize isoni yo gusubira kwa Masterland nkuvumenga Masterland ko ari yatanguye kumfasha umva ndagenda ndabibubwire gute asubira amfashe ni cumenga ni deception gite mu buzima na depression shifatiramwo canavyi cumenga ndabihebye ariko candonka undi muntu azanafasha manager wa True Time cyo gihe amaze kuza kumfasha ndayisora rero ndayisoyo ineja nubwo nawe nyene nyuma hacemwe ibintu by'imburu amugabe ituke yuko nasuranye vibes birana mundu urasumbya vibe kweli uko biri kose ahubwo musi umwe nzogwa micro ukoresha ikiganiro umuntu nzogwa micro naraciye kuri ba TV online narakude nka media nka 3 TV online mugabo ni wari ubwo muga ntibwari bwagufata ego meze kunyene hari muri 2022 gogo wari umututere vraiment niko no bivuga uri ngwanyi urana yego ufo kugwana mu buzima ntubona turafight mu buzima tubaye kugira ana yugumye wicaye nka twe dufite no bumuga kabisa uramindinga cyane ubuzima cyo tumusanga bamwe biyahuye abandi bigize iki mugabo jewe ikintu nice munavuze ati nzofasha n'abandi bafite ubumuga nkanje kabisa ifo kubabwira ati hewe wikunde cyambere umve kutesa ushaka ubusa n'igiherogoto umve hewe kuri Miss Planet apana Miss y'igihugu Planet umve egashaka gogo arakabazo cyo numva nifuza kubaza kurujya mu hungu wavuze mwasohokana kera ico gihe mwasohokana bwa musi wa mbere bavuga yuko sinzi ko ari we yakudiraze cyangwa ari wamudiraze yo ni we yakudiraze yambonye kuri Magic cyane ico gihe hakora keke na minushi niho yambonye aha yakira mvugisha acarondera amazi ko nta telefone nari ifite ico gihe kuko ubu telefone Ufise iri mu application afite ubumuga nyene ibyo bita talkback kabisa ndayikoresha ndashaka kwandika message ndashaka kurungika voice note ndashaka kwandika byose byo mugira ku telefone nanje imana yashoboje ndavyiga ndabimenye byari byarananiye kwiga mugabo byarakunze kabisa ni kuvuga randondera aca kuri Masterland atenda cyambwa ati ko ari umuntu akeneye kumvugana kandi il n'est pas ici au Burundi gogo amubore jero umvasiye nk'uwantwengare n'umunezero mwinshi Ufise vraiment Ufise vibe idasanzwe kweli rero uwo muntu bimaze kugenda uko rero kwera ko yari hanze nyene cyo tuguma tuvugana nyuma rero mapenzi akatomboka gogo ndumara gaswe uracishako sunangiwa tena turi muri East Africa gogo nagira ndakubaze ati byatanguye ubwo bumuga bwaragufasha mbwa ndumva yuko yawe yakubonye uri mu kiganiro mbaye ndi mu kiganiro kuri Magic cyo gihe kabisa tuma tuvugana rero cyabigenda neza tisyo urazi dikakubwire mika cyo gihe reka ndabwira ko aranyumvirira nari Mfise umutima nese umutima mubi sinatwenga narashishwe bana nukuri bana hedage Masterland yasubije yo Masterland aho uri vraiment kudushapo nukuri atanu nagiye cyo gihe hari shitings ndavuga ati nyine ko ico gihe nari ngwaye mugange nda competition yaheze muganda isansanga mu Melody ndamubwira sabira nukuri kwa Masterland ke matena caranyemerera yo mwana mani yo bizo maze kuririmba umva twagiye kwa tutwaye niyo ndirimbo muri Magic hewe biba bigenze uko rero nuko rero cyatumenya nuko
iratesa nyene kabisa gogo ico kibazo nyene tukiri kuri ico kibazo nyene iyo uri nko muhira niwe urabishika ukiyumvira ati eske nzoronka nkundi musheri ankunda bivanye n'ubumuga mfise kuko ucubona umenga abantu presque nka bose baca basa nk'abagukengera kuko abantu vraiment turize gogo urazi ndavuga ikintu kimwe kwipfuka pabatonkonda ahundavye vraiment usanga cyambo cyakiginga mfise umutima mwiza urengeje none mfise nene rum ego nukayi ngo watonkonda Jésus il est mon ami wow il est mon confident et mon espoir Gogo le libérateur de tous les opprimés. Jésus est ma consolation. Il est celui qui m'a consolé. Reka Yesu ni Gogo tutabeshanye niyo jya mbere mbonye uko zikiganiro umeze guca kubiganiro byo presque nka byose nabirazi aho nari nkibabaye uramusingira waronse undi mushe wa vipi ndeka naye sumuje Gogo il a essuyé les larmes de mon enfance. Kabisa. Il m'a essuyé, arabanaguye. Ndaryohewe. Gogo. Ndifuza rero kumenya bivanye umunsi wa mbere ushikirwa n'ubwo bumuga nibirashikaho gatakaza nk'abagenzi nk'umunsi wa mbere watakaje nk'abagenzi bamwe kuko abantu abwo nije nabansi kubera hagiyemo ibintu byino bavuga ngo by'uburozi n'ikingi biki muko jewe sindavyemera ko je suis le plus que vainqueur là oublié là pardon mes chers amis ça faisait en bac je sais pas si le vent dans l'école le français yara gurute muzengo le plus vainqueur usanga rukonyene bisobanuga iki nubwo hoba harimwo ari intoke z'umwana w'umuntu icyo nzico I'm more than conqueror. Imana Yesu yaranesheje byose ishobora kujya ngandashe mu mutima ni question y'umwanya wenyene ishobora gufata imyaka 7 iheze imyaka 8 ou bien 10 ans ivyo ntibizombuza kuguma ntegereje ico nzi cyo sinzofa nk'imimo buno buzima bw'ubuhonyi kandi nubwo itobikora nzobikeza nyishime kandi ndayikunda Imana Gogo je ndumwe mu bantu uvuga yuko ndafise ubusutwa niko no bivuga ibiki ubusutwa ndi umuntu ufise ubusutwa ngo mashaka kumenya utuntu twinshi unasutwa Gogo so sinzi ko ikibazo kizaho gutera ikibazo umugabo ni just tunyene ko yanakuronde vas-y okay kumayirusha ntaribi nibiye bintu ubukumbuye kubona Oh my God. Iyumvire neza ndazi ntibibuze. Ni byinshi. Ego ndakumbuye kwibona. Usa neza vraiment je nakuboneye uza neza. Ushaka kwibona. Ariko nubwo no kwibona ngira sinzosaba kwimagira. Naritira kameka kwishuri twari mu kwicana nabigisha tiro. Niwe waje imbere ukigisha. Ni waje imbere ukigisha abanyeshuri bagenzi bawe. Nabwo nabimurira kuri tableau. Wari karumwete kabisa. Urumva ndakumbuye kwibona muki ibintu nkumbuye aba ekarembe serious. Ndakumbuye kwibona. Cyo ni cyambere. Cyakabiri? Cyakabiri. Ndakumbuye uvyumve. Ego. Ndakumbuye kubona nakuze nkunda kuririmba kabisa no ndakumbuye kubona abantu bambere ngiruka ndabaramutsa nohera ku murongo ariko vyo turakwiye kubisengera ndazi mu kubisengera incuro itari afite ikintu kinini ntibaze ngo mvuge kimwe n'ikindi ngo nibindi nkumbuye icyambere kwibona ibisigaye no ndavyimenyera Ovyimenyera ngeno birondera. Gogo. Urumwe mu bantu uvuga yuko. Ko mubambwira narabavyibushe. Jewe nagwa mfise 43 kilo. Nasubiye inyuma. Nageze kuba mfise wa muntu ndavyibuha ndaduga mugasubira inyuma. Ariko nko nyene rabona ko kabeza. Nyene nasiye kunyene. Gogo nikiye kintu kikugoye kuva watakaza novuga yuko amaso kubona ubu kubona. Ikintu kingoye. Kikugoye cyane. Kingoye cyane. Ikanana kido. Jesu bibayemo waratekanye ati jewe mani yani Babylon system nari yake bombukla hamagogo nibuka kuri jewe umviriza hamwe n'amahoro Yesu aba nukuri mvuga byose shake byakoroganye nta mamega nta bisi mbona kuja kuri eglise hewe ngibwira neza ko mfise $1 million kandi nzi ko nta nacu bagwa amahoro sha gogo ndabibwira ntiharuza amaboko ngo rimwe kabiri gatatu nkabyiha gogo kandi kubera ukuntu meze mangene imbere ya mama mbwati
mama ndagukunda kugira gusa mpe ya bisi bikaba birangiye kandi kubera ukuntu nibereye ntareka muhira ho bavyakiye gute muhira byarabagoye kwakira biragoye kwakira ariko imana ni nziza kabisa ariko kubera urukundo rw'Imana ubara byakiriye bwo bavuga ati ori bamureke nyene ngiye bavuga ati mumureke murindire katanye ego kwa mbanzi ko Jésus mani biri yo control kabisa ego gogo novuga yuko wowe nkigusaba ikiganiro wambwiye yuko uza kwiyunguruza uri wenyene je nanje ndi muhira nagize amadute navuze ati gogo ntabona siko hamaza kugiyunguruza gute urubigenza gute gogo Okay, ni kuvuga kiretse ko jewe technology itarabandende atasa ni kuvuga ko itarabandende hari abantu bafite ubumuga nkanje bose mu matelefone yabo barimo application yabereka inzira kababwira nga mungaje iyo level sindayigera ko kandi nzoyige nibindi ntavyo nayenze ko nzobigera ni buke pole ndo mwendo uravyumva ni kuvuga yuko dufate ndi muhira ukiwacu urabona dushika campus kiriri kusha dutera tuja vers haya uduga mu mirima hari ya ruguru umva afite uduga cyane tugenda just ku ni mugweza twebwi wacu ariko we nizere abashoferi abakonfere baramaze gukumenya ngira bo ntukiri hana bisu ego yasha abazi no mu Kamenge bari ahubwo bazobibazwa ni bagende hari yababagesera bamwe ego bamwe vraiment sino babeshera mugabo ari bikomva yavyashaje reka ata brage mu kazi sha gusa Imana irankonda hamuro kugira ngo nukuri ngo harige nicara nkimbatije nzogenda gute nkivyumvira gusa Imana bayakoze agakoryo direct nukuri Imana nukuri sije kama umuntu byari bati ngo Mungu unanipendelea ariko nimende iraraba ati none uyu okay gogo nuko bimeze ukugenda kwanje rero urumva ndava muhira hari mubone muhira adahari nkabwira nkuni ati adahari nshabwira uwundi muntu nkamusaba ati mperekeze tufate iyo Ufise ya bus atashikana vira akamfatisha ahantu ngiye aho ngiye naco nababwiye ati ja kujya wese na telefone ati ngo kwibarabara ngo kabisa ntore ni kuvuga jesha ndondera yo gutwara wa muntu gusa ashikana vira acha subira inyuma haba nanje ngakanca ngende yongi nuko rembaye gogo ngerageje kumva hanu baye vraiment unachoka kabisa mu milima nsiwayo kwetu ni mu milima lakini ni hatari na nusu iwabo n'umuntu ni wabo si hewe ndahakunda ego bihora bigenda gute kubera kenshi numvise nk'umurima numva umengo urashobora no kugwa nkawe surtout Ufise ubumuga none nubwo nda Ufise ni hamwe nyene mutoyerekana ku manzara zanje zirakwiye hari rero mubona gwavuye kareka aho gufisa amanometsi ego kandi aragoye mpora ntangazwa nk'umuntu ahora ambwiraga avuye mu Kanyosha Kamenge aje kundamutse akabiri yashidwe akicera bikanka ubwabo jewe bana ni mwendo kabisa gogo kumenyera naramenyeye nk'uburi muhira wavuze yuko akenshi ukunda gukoropa iki ukunda gukora udukorwa wavuze ko ukoropa ndabikora byose ni ubu vyibwiye uvuga ati vraiment akazi ni kazi cyangwa nyene ni kwa kundi uvuga ati reka umukobwa bientôt je serai une maman ntabikoze cyane ahubwo oya pana vuba mvuze bientôt rega bientôt sinavuze ko ari ego bientôt bari karibu nuko mpa numva re mu mugabane wanje navyo birimo kabeza tukiraho nyene uri umwe mu bantu ura wifuza kuzovyana imfura canko ku imfura yawe wifuza kuzoba umukobwa canke umuhungu nka jewe ndi imfura ariko amatwansumira nari umujimel amatwansumira Ufise ihasa niko amatwansumira je ko namubonye ngira nuko nyene byabaye gira ukiri umwana ngira ntiwigeze umubona urumva ni byamatwansumira nyene nikuvuga nanje nyene kwa nije natanguye ifoke rero nanje ndifuza kuyibona ati nenda kubajije wifuza kuzo umufura yiwawe wifuza kuzotangura umuhungu canke umukobwa ushaka umwana uzoza wese umwana atangwa n'Imana umwana ni umwana hamagogo umbabarire ndagusubize before kuko mu bintu nivuga yuko hari ibibazo mba nateguye kukubaza kabisa urumwe mu bantu uvuga yuko ari kiganiro naravyira fa pasi usigura yuko hari umuntu yatsiko kugirira nabi we nabi vraiment navuze ati sasa ifaka ni kurize bakunzi ba Steph Media babimenye erega abakunzi ba Steph Media ari gusanga batabibona chamcha urasuta no chamcha wewe bakurege bro
yo naruka gutwenga kukera mu kiganiro gogo wala nipa vibe. Okay, ubiriza jewe ubizo umuntu nkigwara yavuze ngo Imana yambwiye ngo angiriye Deliverance. Je sira kubivuga ariko urumva we yarafise ilave ibyo ashaka gushika yarafise yindi iwe ibyo ashaka rero nuko rero ambwiye ngo Deliverance y'imisi ngwe nawe gasi jewe umuntu kwera ati wapi ati jewe dès mon enfance à 20 ans sindigera niyumva nawe ati je ku myaka yiwanje nta n'umuhungu adi amaguru yanje akurangira jewe ivyo sishobora juko narezwe suko ndayimubwira ico gihe none ari nkuma amaso nari nkiri mutoyi ivyo ntavyo narinzi nyene ambwira ngo nambura mgato yani bikunda vraiment ariko sishobora kujija nk'abantu bajuja bavuga ibiki n'ibiki bakatuka abantu bose mugabo si bose hari abakiri bazima like our pastor wacu ndabibatuye aracari muzima pastor wanyu ego n'abahandi baracari muzima barazima barahari bamwe n'abandi mugabo uwo wundi kweri oya vraiment ego yarashatse kubinkorera mais ibiki babibwiye abakunzi ba Step Media kubera kijegana naco baravye nije nakiravye none uraba kiba Yuruba bashatse kungira nabi kimwe gute inabiri ubwoko bwinshi bashitse kumfata ku ngufu baje uwo muntu n'umugesera turamuvumye ipfu azopfuko Mana muvumye kera uramwonge jana ndashize ko anje umuvumo wanje naho hari vraiment cause gende umuntu w'Imana shaka kumugumira inzigo nukuri ariko yihane kandi yihanire kureka kabisa nizere ko ari kumwe n'abantu kubera hari n'abafatwa ku nguvu mugabo babona ariko we nawe utabona byagenze gute bro mangira mwaragwanye kareka ni uko nabinguvu we vraiment kizana tashayo niko shenda kumena aya je singwana byagenze gute agira hari abandi bari impande yawe wawe ngira byatumye bidakunda ivyo bintu ko oya sha yaje mu nyuma nyene umuntu nyene yankubise naberewe nabi is a big source kuba kuvyibuka bicara imbabaza reka tuvyikawushe mugakara gaciye mu nyene abakunzi ba Step Media babimenye nabonyene bavyumva abantu bavuga ngo babwira ngo ma Deliverance pay attention ngo ma Deliverance ngo mutambaye ngo Imana yavuze uko kaziyene watajije mviriza nakunze arakara nami ndakurikirana ejo kuri cadira ka apotre Simon Kev ayavuga ati ivyo ngira ivyo biba bibasegera ngira mukwega hiyo aho kuturusha ngaha aravuga ati sha apotre ni nego amagogo ndifuza kumenya urufungura gute jewe ndafungura neza kigo gifata gute kubera Jack so mbona uvuga yuko okay ushaka kubimenya nzitane cuzana n'ikiyiko none tugira para ibintu byateuze na pratique ubu nyene ngira ndabwira bakokereje inyama ubereke ingene urufungura nambwira compagnie ntuzane bro c'était ulof utabidanye nayivuga oya reka mbaze ko bobigira mugabo dukogo byesha bitwara umwanya vraiment ariko vraiment ninaza iwanyu Santa kuja kwetu. Nisikia napika kwetu. Nitakupatia nani hizo utafanya. Unapenda kabenzi? Unakunda kabenzi? Jewe. Je ndakunda kabenzi. Harakugira umwe. Oya kubera noce ndakubwira ati umviriza gogo. Okay, amafaranga nuko. Inbox. Kabisa atutongeye inbox mugategezwa kuryohera abakunzi bacu. Amagogo. Novuga yuko senshimye ku kiganiro cura kirekire. Kuko nakubwiye abantu bararambiwe. Gogo nikihe kintu ubwira nk'abantu bakora dukurikirana muri no mwanya. Okay. Ikintu babwira ati gugara bakunda malgré kutababona ari Imana irababona ubwo muga bose ko bizohora bizohera ego bizohera hama mu following kabisa ahubwo genda uvuga n'imbuga ziwa ahubwo n'ikindi kintu gogo kubera kuri Step Media turafise abantu je barakunze kunyandikira mugabo sinovuga yuko bangora mugabo mba nishimye yuko akeshi banyandikira bandondera nk'umu ghost narondeye yes mbashimye ko uvuga kanimero kiwawe baze kukwironderera wowe niba ari umuntu je kubera nk'ubu ko ndadaza n'ibirato untumye n'ibyo abantu ndashaka kubirondera by'abakobwa ndashaka kubirondera ko yakubu I need money utafuta hela kuna burofa silete za ulofa irumva ashaka kundondera kugira ndabaha ibirato umushorere bashe si commerçante je vends des chaussures ukorera mu kibanzi cyahe je yohewe je ndi tout est rescope umpamagaye
nuko yarondeza hasi hejuru urumva yego rikomeze ndabwira umuntu ashikana muri vira bisigaye bacha tuvugana nkuru kacuntora ashobora sinzimba ariko sama magaza ndanaza amabalo muga ya mbere ni meza vraiment ni byiza asutse ku bakobwa kabisa munshorera abakobwa cyane cyane aduferme ibintu nk'ibyo souplesse ku bahungu duponche ku bahungu rimwe na rimwe harigendo nka tugodas ku bahungu okay gogo nikuvuga mu ndondere kuri 61 22 82 48 61 na rimwe 22 82 81 82 48 61 22 82 48 okay no mu gishinwa oya no mbesh oya gogo ndashimye ukungena utanze nimero yiwe ko hari umuntu bigeze kubaza inimero yiwe ayivuge mu kirundi biramunanira bira abantu benshi tuzivuga mu gifaransa moi je suis bondaise nabo ngira ni mbange ariko ngo ziragoye kuvuga mu kirundi nanje ndazizibiri mbwa 3 zogucanga nzizibiri gogo ndifuza kwanza kumenya je akenshi hari gense ngira umuntu asezere muganga cyane bari kindi kibazo kije ndifuza kumenya ninde yagutoje umugambi akubwira ati gogo urakwiye kudandaza kuko ibintu byo gukora ni byinshi yantoje uwo mugambi akubwira ati genda nukuri personnel afite gusa naricaye kwira just kuma nicaye birangora no muhira mama umva mama yarampebeye umva kwera utasanze muri salon mva ntihagwanagura intebe mva numva noja mu gikoni igikuye babone ko dushoboye oya uzoshagogo ndakubujije bra kiraziraje n'umucanga ndawucana bwa butiga greve ndawuca nshakubera iki nababona barasha bari kubara hari nkavuga ubigenza gute Imana iramfasha none ni mu buryo bw'imkembe Imana iramfasha oya ubigenza gute gagogo ko naje ndamaze gusha ndiko ndacana uzoza uzobibona nagutumiye gogo ndakwemereye n'ukuri nzoza kuko ari ibintu turiko turavuga nk'abantu bakibaza uzozi wacu karibu cyane nukuri uzoyereka ivyo ahubwo ucugenda uvuze n'akarimi Limikash sinayibabwiye no nijya nyene ezina igikora ku mainite ikora kuri WhatsApp nibigira Imana Gloria aka gogo Gloria mama magara gogo oya jengera ndaguye nirindi zina aka Mr Vibe Mrs Vibe nibo nari nkasuye mana uragize umuge oya mbabarire ndasabye ikigongwe Mrs Vibe okay ego akazina ndagushiriye ya sikia mwingine fake gogo ukuri ndababaye ndakenye nayo kuce ndakugurira akanyama vuri mukagenda utagase ariko ntibiherenga nakibazo uzongorira next time kabisa gogo sinzi ingene twosezera abakunzi ba Step Media kuko numva ikiganiro kiraryoshe bye tuzosubira azogaruka abereka omba kabisa ego kandi mukirabe muri benshi bategerezwa ndabamagaye mwese mukirabe mumvirize gogo kutabona si abantu babona bibona uku kutabona ni mu mutwe w'umuntu kumugara si abantu babona biri mutwe w'umuntu kandi twese dufatanye together we can. Thank you. Kabeza. Bye. Ego yes yari gogo mwamwumvise numwe afise ubumuga bwo kutabona kandi igano mwegerageje kukiraba vraiment cyari mwo vibe niryo rya mbere nukuri ibiganiro byanje ni mwamubona mubiraba kabisa vraiment ndayikoze ndyohewe nani baze ko nzobikora mbabaye mugansanze haha nikwegeye ahubwo urumva yari gogo so abakunzi ba Step Media merci sana kubwo kuraba ikiganiro cyose ariko mugira na subscribe comment like na share na gogo yababwiye muze kugenda kuri chaîne yi urafite chaîne ya YouTube bigira Imana Gloria official kabisa hamwe na Facebook na page ya Facebook Facebook no na bya sinzi umuntu yayifyero goshe umuntu w'umugesera nage oya simugesera niko kuntu bigorana nyene okay yari gogo yababwiye genda mukurikirane ku mbuga ziwe zose guys kuri wo uruvuga yuko mukunze kutwirikirana ibikorwa byacu merci sana mutuma muduwa motivation yo gukora cyane kuko binatupatia bidi ko nago government byo ndazarabitse kukura zukura subscribe itadugaga gogo reka biwe birajyana mu mushati gogo merci kubwo ku mikiganiro ego na merci kuntumira nitwagukenera kandi ndohe I'm ready kabisa hama gogo nizere ko ikiganiro nubwo utazokibona ariko uzocumviriza of course ngiza kuba wambire gogo merci sana ego merci beaucoup merci sana ariko nshaka kwanza ubwire nk'abakunzi ba Step Media mina kwasutwa nilikwambia najua uambie kwa unaelekea mwa imida
muda naelekea huko Kamenge. Kufanya nini? Yani mimi mwimbaji. Naingilia barabara ya 4 kwenye kanisa ya Victory Christian Church. Kabisa. Naelekea pale leo tunakuwa na nini maandalizi. Sijui kama ni maandalizi. Kiswahili chako nasikia ni Kiswahili sanifu sitaweza. Sijui kanifuatilia wewe. If you know, you know. You know. Go. Okay. Vile baadaye tunakuwa na ibada. Kifika saa 12 kabisa. Siku yani taelekea nyumbani tena. Gogo, merci sana. Nashukuru sana. Mwambie peace out. Peace out.